Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Ndahita TV na cane mwebwe abasanzwe mukunda mukongera mugakurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Woba uhora wiyumvira impamvu zoba zituma umuntu akunda kugwaragurika mu nda akagira ibibazo bitandukanye vyerekana ko afise amagara make mu nda, ugasanga umuntu yamana imisonga yama yuzuye inda icariye cose kikamugwa nabi, ugasanga canke hariho ibintu kumbure kanaka igihe cose yabifunguye ugasanga bica bimugwa nabi, ukama wiyumvira igituma umuntu yoba magoyagi canke se yoba amagara make mu bijanye n'amagara yo mu nda, mu bijanye n'ibihimba vy'irondoka. Kino kiganiro twabateguriye ibintu bitandatu bikuru bikunda guhungabanya ico twita ngo ni microbiote intestinale canke flore intestinale, aho ahandi naho tuvuga ngo ni ya barrière immunitaire, novuga ngo igizwe n'abasirikare basanzwe bakingira ibihimba vyo mu nda canke se ibihimba vy'ihoka. Ibyo byose nizera ko vyoba vyumvikana kuko mu biganiro byarenganye twagiye turabira hamwe isano riri hagati yiyi bita ngo ni dysbiose mu gifaransa, no kuvuga déséquilibre de la flore intestinale, aho usanga mu nda vyahuraguye. Twagiye turabira hamwe rero mbega bifitanye isano irihe n'izindi ndwara, ni gute umuntu ashobora kuca amererwa iyo mu nda vyahungabanye, iyo vyapararanganye. Rero uno munsi muri kino kiganiro cacu yaga muganga twagomba turabire hamwe ikintu ca mbere muri bino bintu bitandatu bikuru tugiye kurabira hamwe gituma umuntu usanga mu nda hiwe hatameze neza, ugasanga abasirikare bakingira ibihimba vyo mu nda bahungabanye, novuga ngo bagabanutse. Hanyuma twarabonye yuko iyo bagabanutse, iyo batsinzwe, iyo bahungabanye ariho indwara zibona ingene zinjira, ariho umuntu aca agwaragurika rero mu nda, kubera yuko ubwirinzi canke ibatayo y'abasirikare ijejwe umutekano wo mu nda iba yatsinzwe, iba yagabanutse, iba yagabanijwe, inkomezi iba itagishoboye gukora igikorwa ijejwe iyo batayo. Ikintu ca mbere rero ngaha ni ibijanye n'imfungurwa umuntu afungura. Iyo umuntu adafungura imfungurwa zorohereza amagara yo mu nda, uyu muntu ni ngombwa impera n'imperuka arware indwara zo mu nda, indwara novuga ngo zibangamira ibihimba vyo mu nda. Ugasanga rero uyu muntu yamabona bitamugwa neza, bitameze neza mu nda, mugabo ugasanga umengo ntiyumva neza impamvu, kubera iki jewe ntogibi, kubera iki iyo ndiye ibice bigenda gutya, kubera iki mu nda vyama bimeze gutya, kubera iki namana imisonga, kubera iki ntagira amagara meza. Ugasanga rero ibyo byose ntazi ko bituruka ku byo umuntu afungura. Imfungwa rero bivanye n'ubwoko bw'imfungurwa umuntu afungura biratuma mu nda hagira amagara make. Izo mfungurwa nazo zikunze kuba zotera ibibazo mwene ivyo nizi ndwara, izi mfungurwa ni imfungurwa novuga ngo atari imfungurwa kama, akenshi usanga ari imfungurwa bavuga ngo ni imfungurwa ziri ultra transformés, des produits ou bien des aliments ultra transformés, imfungurwa ziba zahinguwe mu mahinguriro zaciye mu bijanye n'amahinguriro. Hanyuma ugasanga izo mfungurwa rero muri uko kuzihingura hariho ibindi vyongerwamwo amaproduits chimiques canke se novuga ngo vya bindi vy'imiti y'ikizungu bishirwamo kugira ngo kumbure habe kurere iyi bise gutya canke bizorambe ntibipfe n'ingoga. Hajya avuga ngo ikintu ngo cataye garanti, ikintu cataye igihe. Ibyo byose hariho ivyongerwa mu kugira ngo bigende uko canke bimere gutya, ugasanga ni ngombwa ko hongerwamwo ibi n'ibi. Rero izi mfungurwa twitwa ni imfungurwa z'ikizungu, imfungurwa novuga ngo zo mu bisagara z'abantu novuga ngo bagize, ugasanga kumbure hongerwamwo vyinshi ibirungo ibi na biriya. Ugasanga ibyo byose ni ibintu kugira ngo ico kirungo kimere gutyo, hari ibindi bongeyemwo kugira ngo biriya navyo kumbura ari amavuta, biriya birungo bindi bimere gutyo, hari ibindi vyongewemwo.
ibyo byose rero ngo ni ibintu bishobora guhungabanya amagara yo mu nda, na cyane cyane ko usanga mwe nizo mfungwa kuvuga ngo ni imfungwa z'ikizungu, ni imfungwa zo mu mahinguriro, usanga ari imfungurwa zitagwiriyemo ibyo twita ngo ni amafibre, usanga ari imfungurwa zitagwiriyemo kumbure novuga ngo byankenerwa by'umwimerere, byankenerwa kama, novuga ngo ndemanwa biri muri bya bintu dufungura, novuga ngo ni imfungurwa z'ikirundi. Iki kintu rero cyo gufungura canke kunywa ibyo mu mahinguriro ni ikintu gihambaye cyane, kiri mu bintu bituma umuntu agira amagara make mu nda, gituma umuntu ahungabana mu nda, gituma umuntu yamana ubugwaragwara mu nda, gituma abasirikare bo mu mubiri bahungabana, kandi bahungabanye naho umuntu acagwaragurika kubera yuko iyo barrière immunitaire cyangwa iyo microbiote intestinale iba yahungabanye hatabaye cyo kwita ni dysbiose. Iyo dysbiose rero niyo déséquilibre. Iyo rero byagenze gutyo ngo birashoboka cyane, biroroha cyane ko umuntu agwaragurika. Ikintu cya kabiri kiri mu bintu bishobora gutuma habaho iyo déséquilibre y'abasirikare bo mu mubiri, cyane cyane abajejwe umutekano w'ibihimba byo mu nda, ngo ni imiti umuntu yihereza. Iyo umuntu ngo akoresheje imiti cyane igihe kirekire, novuga ngo yama ku miti, naho numva ntariga aya mashuri y'ubuvuzi bw'amagara y'abantu bavuga ngo burya ngo naho imiti ivura, ngo umuntu yama ku miti ngo ntagira amagara meza. Ugaca wiyumvira ingene umuntu yama ku miti atamagara meza yoba afise, kandi tuzi ko imiti ivura indwara, ugaca umengo ntivyumvikana. Rero iyo umuntu akoresheje imiti cyane igihe kirekire, hanyuma canke mu kuyikoresha kwiwe agakoresha imiti myinshi cyane nk'ama antibiotique canke n'indi miti itandukanye, ugasanga uyifashe igihe kirekire kandi ugasanga uyifashe myinshi, ni kuvuga imiti ndenzarugero ntiwayifashe uyihawe na muganga, uyitoye aho uyibonye ngo yaravuye naka, nawe ugaca ufata ugacumira. Iyo miti ngo iri mu bintu bya mbere bishobora gutuma umuntu asanga aba basirikare bakingira umuntu ngo ntarwara indwara zo mu nda, baca bahungabana, baca bagabanuka. Ngo usanga rero biciye bituma agwaragurika mu nda, kubera murazi imiti tunwa ija mu nda, muri estoma, mu mara n'ahandi. Urumva yuko nimba imiti yogira ikintu ihungabanije, ikintu cya mbere yohungabanya ni amagara yo mu nda. Muri ico gihe rero nk'imiti bavuga ngo na antiacide, urabona cyane umuntu aba yumva amagaze, umuntu aba yumva ibirungurira, agwaye estoma n'ibindi. Hari imiti ya antiacide igwanya amaside, kumbure niko novuga mu nyemerere gutyo. Iyo yose ngo ishobora gutera ibyo bibazo, ugasanga abo basirikare bo mu mubiri baciye bahungabanijwe n'imiti umuntu yafashe igihe kirekire cyangwa yafashe myinshi. Ikintu cya gatatu rero kandi gihambaye naco nyene kiri mu bintu bituma habaho iyi dysbiose, gituma hahungabana abasirikare bo mu mubiri bajejwe gukingira ibihimba byo mu nda, ngo umuntu ntagwaragurika indwara zo mu nda. Ni ukuvuga ibihimba byose bigejwe ihoka, abace mu mashuri murazi appareil digestif ukuntu imeze, ibihimba bigize duhereye mu kanwa tukamanuka ahantu hose inga zica gushika zisohotse. Rero ikindi kintu gihambaye gishobora guhungabanya abo basirikare bo mu nda naco ngo ni iki? Ni kijanye n'uruhagarara. Iyo umuntu ngo agize uruhagarara rukamara igihe kirekire, tuvuga mu gifaransa ngo ni stress chronique. Twarabonye stress uko imeze n'ibimenyetso byayo n'ibiyitera mu biganiro byarenganye, muze mukurikirana ibiganiro, murabiganiro twavuganye kubijanye n'uruhagarara. Kumbure umuntu ashobora kugira, twarabonye ubwoko uruhagarara novuga ngo gwa vuba rubaye uwo munsi nyene, hanyuma habonetse inyishu y'ico kibazo catumye umuntu agira stress, bigaca bigenda neza, iyo stress ikabirenganye. Rero stress chronique ni stress umuntu ashobora gusanga amaranye nk'igihe cyo kuva ku kwezi, amezi abiri, amezi atatu, afise uruhagarara, afise ikintu kimuhagaritse, novuga ngo umutima. Rero iyo umuntu afise uruhagarara atanezerewe, ahagaritse umutima, ahangayikishijwe mu mutwe n'ikibazo canke ibibazo kanaka, yabuze ingene atorera inyishu, muri ico gihe rero iyo stress chronique, ubwo ruhagarara rumaze igihe kirekire rumuriko, ngo rurashobora gutuma habaho iyo déséquilibre de la flore intestinale, iyo dysbiose canke se iryo hungabana
ry'abasirikare bajeje kugwanira ibihimba byo mu mubiri cyane cyane novuga ngo munda ibihimba by'ihoka. Ikindi kintu naco kugira ngo duca guhungabanya ingene munda hameze ugasanga umuntu yahungabanye kumbure amagara yo munda ntagoronokewe ntiyorohewe, ni ikintu kijanye ngo no kubura itiro. Wabuze itiro bya affecta gute ibihimba byo munda? Wabuze itiro navyo nyene birashobora gutuma umuntu agira usanga novuga ngo munda hiwe novuga ngo habangamiwe n'ubugwaragwara butewe nuko babasirikare mu mubiri ya flore intestinale ya barriere immunitaire yahungabanijwe no ku muntu amara igihe kirekire ataryama ataruhuka, ugasanga n'utwariye ntitumugwa neza kuko burya iyo utajyanye ngo y'umutiro uca muri kwiyumvira uzorabe wabuze itiro mu ijoro uca warusha kubera yuko uguma wiyumvira guma nyene usanga mu mutwe hatigeze haruhuka. Ibyo byose rero gusanga ntibigenze neza kubera yuko ibyo wariye ntibihoka neza ntibigenda neza, ugasanga nyene byahungabanije amagara yawe. Ikindi kintu naco nyene gishobora gutera kino kibazo dufatiye kuri ibi bijanye na hygiene de la vie, ni kuvuga by'uruhagarara byitiro, ni ikijanye ngo n'umuntu akunda kuba yicaye hamwe na hamwe, abantu bakunda kuba bari bonyene, abantu bakunda kuba bicaye mu biro ntahaguruke ntagendagende akicara umwanya muremure. Abo bantu nabo nyene baragira ico kibazo, canke abantu usanga kumbure novuga ngo bivaye n'ingwara bagwaye birirwa baryamye bonyene iyo mu cumba ntatembera ntagirane kubera yuko agwaye afise amagara makuru, umva naho nyene bica bigorana. Muri ico gihe rero la sédentarité irashobora gutuma umuntu agirane novuga ngo ibyo munda bihungabana, amagara make munda akamuboneka, akaba afise amagara make munda kubera yuko uyu muntu atagirane atagendagenda, atagira imyimenyerezo ngororamubiri, atagira exercice physique, atagendagenda, atagira marche, ibintu nyene nk'ibyo. Ikintu ca kane muri bino bintu bitandatu bikuru ni kijanye n'amafacteur environnemental, ni kijanye n'ibidukikije. Iyo umuntu ngo novuga ngo aho aherereye hari ivyotsi by'amahinguriro, ivyotsi by'amamoteri y'imiduga, amapikipiki n'amabajaje akorerwa hafi ahari, bijanye novuga ngo nk'ahantu usanga hari nk'imashini zihura ubufu, zihura ibigori, ubududu, ibiki, ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma ngo naho nyene umuntu kujya kuntu ariko arahema hinjira muri we iyo myotsi igaca igenda hariya novuga ngo hakabaho igipfungu mu nda, biratuma mu nda hatamererwa neza, hatoroherwa. Hanyuma iyo myotsi yoyo novuga ngo ive mu mahinguriro ikaba ishobora gucigirana ihungabanya ibihimba byo mu nda, igahungabanya novuga ngo niyo barriere immunitaire y'abasirikare bagwanya novuga ngo ubugwaragwara cyangwa se bakingira ibihimba by'ihoka. Muravyumva yuko rero ibidukikije iyo hari ibintu by'ivyotsi ivyuka bibi, iyo novuga ngo urabona hari nk'igihuba nk'ahantu ugasanga nk'umbure nk'akarorero ni mu nzu canke mu rupangu, itwarete ugasanga iradegaja cane, iranuka cane, ugasanga kumbure umuntu arabangamirwa n'akanuko k'ivyo ahema. Ibyo byose urumva ko bishobora gutuma umuntu amagara yiwe atamera neza. Nuko rero ibyo byose muca mwumva yuko mu bijanye n'ibidukikuje bishobora kuvamwo impamvu zishobora kubangamira amagara yacu, ugasanga umuntu nta magara meza afise kubw'ibidukikuje, ibyo duhumeka, ibyo dufungura, ibyo tugirane, ugasanga rero nabyo byatumye umuntu agira amagara make, kandi ibyo si iby'imbeshe nizera ko byumvikana. Hanyuma ikindi kintu ca gatanu naco ni kijanye n'ama-infection, ubwandu bw'indwara z'umuntu, cyo gutangwa n'ama-infection gastro-intestinale. Hashobora kubaho ama-infection virale, hashobora kubaho ama-infection bacterienne, hashobora no kubaho ama-infection parasitaire. Abize microbiologie baza kwaca bavyumva neza gusumbya ngaha. Rero iyo umuntu yagize ubwandu
ubwandu bw'indwara zandukira novuga ngo zibangamira zihungabanya zikarira cyane zibasira ibihimba by'ihoka appareil digestif ibihimba byo munda muri ico gihe naco nyine ico kiraba intambamyi ihungabanya babasirikare bajeje kugwanira umubiri na cyane ibihimba byo munda havugwamo n'izindi ndwara zitandukanye wanashaka mbere ngo zishobora kuba zifatiye no kubijanye niza karondarondo ugasanga uyu muntu novuga ngo mu miryango yabo uko bagenda bakurikirana barakunda kugwaragurika cyane izi ndwara zo munda uhereye mu gisokuru no mu gisokuruza ugasanga ibyo byose biri mu bintu bituma aba bantu usanga kugwaragurika munda kwiwe gufatiye novuga ngo mu miryango yabo icanyuma cyo tugomba dusozerere ko nikijanye no kunywa itabi abanwa itabi canke abanwa inzoga ibyo navyo nyene ngo bivanye n'urugero umuntu abinwako biri mu bintu bihungabanya munda bihungabanya amagara yo munda bigatuma umuntu yama afise amagara make kubera yuko ryatabi na za nzoga anwa byarahungabanije abasirikare bamukingira umutekano wo munda kubw'ibyo rero akaba ariyo mpamvu aciye akunda kwama agwaragurika bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga mwabaye imfura kuba mwakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushikaho tugisozereye none rero mwebwe bashasha mufishande kuri sabuna cyangwa subscribe kugira ngo bikunde muze murakurikirana ibiganiro byacu jewe Janvier Manirambura naye ntiramije kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha.